ariko mu gihe mwatakaje umupira nujya mu nimero 9 aza gukora nabwo ngo hore kimwe akamaro kuko umu nimero 10 hagati mu kibuga ngo aza kurondera umupira kugira bare bakinyi babiri bo ku mpande nimero 11 baza kwisanga imbere mu kuza gukora pressing kuba defenseur nubwo ati ba equipe bariko barakina bahura nayo ku munsi wejo byagaragaye ko uno musore bita Gonzalo Garcia arimwe mu basore babaye babi mu buryo bwo kuza gukora nuko ati yo hole yo kuza kurondera umupira gatse mu gihe nuko ati batakaje umupira cyangwa kuza gukora pressing gatse mu kibuga ya Gonzalo Garcia yakinye match itari nziza na gato kugira ngo baze gukora cyo no kwita siri nombera gatse mu kibuga byari kuba byiza iyo afata Jude Bellingham akamushyira nka nimero 9 kubera iki uyu Rodrigo ntiyari kwisanga hagati mu kibuga cyane ahubwo yari kwisanga muri attaque bigaza gutuma uyu mu defenseur nimero 3 wa equipe Man City atakoza kuraje ma Monte Carlo ko ku munsi tuvyemezanye uno musore Man City nimero 3 yabagoye cyane uti kubera iki Rodrigo yari oblige kwisanga hagati mu kibuga mu gihe watakaje umupira uriye ko ari wa mukinyiza gutsanguza pressing ya mbere kuri nimero 3 mu gihe wote Donnarumma asoye umupira uzana kuri nimero 3 Vini Junior agakorana ngo pressing ya mbere kuri uno musore wa Man City nimero 2 bita Mateus Nunes ariko wasanga abana basore borogera kuri babiri bose bagarutse hagati mu kibuga ariko iyo ushyira Jude Bellingham ku nimero 9 ukarondeba nimero ba mediateur batatu inyuma ya Jude Bellingham byari gufasha Jude Bellingham mu gihe batakaje umupira ndaza gusubira inyuma hagati mu kibuga twese inombere yabane mu kibuga hagati abasige babiri bo ku mpande baze kwisanga nabo bagiye gutara pressing bwa mbere hari imbere tuze kuza defense Man City gutangurana umupira nubwo ngo ari ikintu kimwe hari ikintu twavuze kuri tactique yitwa igikombe cya UEFA Champions League 2024 kuri n'umugabo Ancelotti iyo rero officiel ngo uwo mukinyi uvuga ngo mfise Jude Bellingham ku nimero 9 bigusaba gatse mu kibuga kugira umukinyi umwe afise akamaro gukora iki mu gihe dufise umupira sinza kuyumvira byinshi ngo nze gukina umupira irimo kabije gatatu swat ndaza kunomura amaso ndabe ku mpande mbega hariho nubwo impande uruhande rwa ruko rugaragara kuri umupira rimwe direct ugashikira bari bakimera ko bakina ku mpande cyane mu gihe ku mpande babafashe inimero 9 nka Jude Bellingham nk'ufo nimero 9 ahagaze gute nze ko mu mupira ku musoje byagaragaye ko profile n'ubu y'umugabo bitatu ni kurusi kibuze muri equipe ya Madrid kuko yari wamugaye kubwira ngo nakinyira equipe ya Bayern Dominique nabonye ko Vinicius Junior amaze ko nka nimero 9 Jude Bellingham yarokiye gatse mu kibuga ku mpande bagikumaze ko bazibira ndaza gucomeka umupira kuri Vinicius Junior atwara umupira ashike muri salle de réparation atinde mu igitsindo kuri Manuel Neuer turavyuka cyo atsinze cyanke uno mugo usora bita Jude Bellingham yamanutse hagati mu kibuga mbonye ko Vinicius Junior ku ruhande agaragara no bita Rodrigo agaragara rekana kuri umupira muri wa transversal uze gushikira uno musore bita Rodrigo ati kudugana umupira uze gutsinda byoroshe ku munsi byagaragaye ko rero ino tactique Xabi Alonso yahihendeye ku gato arondera ubwiza bwo no musore bita Gonzalo mu mitwe no ati mu mipira ngo ati bahinduye ice ku mpande yo mu mitwe ariko aza kwibagira ubwiza bwa Man City hagati mu kibuga mbega muraza kuronka uburyo bungana gute buza gutuma muronka imipira y'imitereka cyangwa imipira ihinduye ivuye ku mpande icyongewe ko nacyo Xabi Alonso uratse ko equipe Man City hani kubereye cyane ari ku mpande no hagati mu kibuga muri kuri attaque iyo rero uko kina na equipe nkizi zikomeye imbere no hagati mu kibuga ukawarondera imipira bahinduye biciye ku mpande biretse ko bikugora cyane kuko ibi ubifashwe mu nabande kugira ngo uzukuronka imipira ihinduwe cyane n'aba mediateur mbega equipe bahuye nabo bafite mediane imeze gute mbega defense ya equipe ko barahura nka Man City iri kirakina kubera iki muri tactique zabagiye kuba urondera babakinyi bawo babiri bo ku mpande wabimye responsibility zo gutera pressing ya mbere uba ubirije kugaruka hagati mu kibuga nuwo mu mwataka wawe watumye nukati akamara ko cyakuro nukati kugwanya cyane defense ya equipe Man City nta bushobozi afite ni wa mwana mazigiye adakina so mukinyi ko atafite nkini nyinshi mu maguru uno mwaka niyo minota mikari karabona si ya minota irikira iramushaka kurugero gwiza tumvikana ko ubwiwe Xabi Alonso kumusejeri yihenze tactique ariko ivyo yekara visa kurondera ntivyamukundira kuko icyo yarondera cyo nakibonye ariko icyo yarondera nicyamukundiye mu rukino novuga bari kuronde gwanje ngiye kuraba kuri Man City nyere equipe nziza ariko nubundi still ibibazo vyagarutse hahandi nyene mbega abakinyi bari Madrid nubwo bari mu kibuga nka 11 jembo nabagwanye bakagwanira kumenyereza kugira ngo ntave yirukanwa suko Madrid yari nziza muri cyagije ngo hari ikizere ko baratanga ko ari equipe Madrid igiye kuba nziza cyane mu nkino zikurikira kuko
navuze ikintu ku munsi w'ejo reaction ndashaka kuza gukora abakinyi ba Real Madrid bavuga ngo turi Madrid turi muhira twatakaje imbere ya Celta Vigo ntitubwirizwa gutakaza kandi imbere umugwi wa Real Madrid bakaza gukora ino kote difference babikoze ku munsi w'ejo baza kwitanga imbere Man City kanatsinda biza kugaragara hehe ko twitanga neza mu kibuga hagati n'inyuma mu kuzibira imipigi itandukanye tugeze hahandi muri cya gihe cya nyacyo cyo kuba bati tujye kurondera igitsindo twabikoze mu buryo bwiza ni equipe ubona ko amokaze kiraronka nikira concretize Vinicius Junior umupira Jenny yumvira ko iyo ujya umupira uronka ubitakira Mbappé ko utsinda kubera iki urose ballon umudefenseur yajyamye na gardien yajyamye oyo gutwita kurusha ugiye kuroba ballon muri file cyumvikana ko ugiye kuraba mu buryo bwo guconcretiza ama occasion ni equipe yi hasi cyane bishinge cyangwa bihagaze kuri tactique zo mumenyereza bita Xabi Alonso atahaye responsabilité abakinyi bibo ku mpande kuza gutera pressing nimero ya mbere ko turabyuka kuri Carlo Ancelotti yaha responsabilité hagati mu kibuga bwati ntidukwiye na nimero 9 dufise mwiza ariko icyo no kwita responsabilité nazaye abakinyi bakati mu kibuga unamura ukoresha ubwenge urabe mbega ninde mukinyi hagaze neza ninde no kumupira mbega no ku mpande nuko nimero 9 kuko no kugira ngo iyi tactique yo gukinisha mu phone nimero 9 isamaza ba défenseur centrale kuko ntuzi ngo mfata nimero 9 uyu kuko umwanya umwe ujye mu kijyo kurandara kuzako cyangwa nimero ngura kuzako na nimero 11 ariko ku munsi w'ejo byabonetse ko mwiri samazwa y'abakinyi bakati mutima defense Man City nivyakoze neza kubera iki uwo bita Gonzalo Garcia nta qualité yo gusamaza ba defenseur afise ko niyo gushora kurokera ngaje hagati mu kibuga nafite iyo qualité Jude Bellingham wamuhaye no kwati responsabilité gukina umupira nka nimero 8 plutôt nka nimero 10 ariko ni wamwobrije kuvuga ngo ngiye muri defense centrale kwa Ruben Diaz n'umugabo bita Josco Vardiole ngo ndabasamaze nibabeho bazi yuko hari nimero 9 ariko usanga ino equipe Man City yoyo irikira kina ivuga ngo nubundi turazi ko umugabo bita Garcia sumukinyi muri nimero 9 azo guterana ubwo hano kuri bano basore ukasanga rero ino equipe Man City yarose izo gutangana n'umupira Real Madrid nayo yabuze ukuntu iza kuba nubwo ngo ikirasira nombre muri Stade de Paris mu Real Madrid ndanakumva neza wanashaka kwizana vuga ngo witwa novuga ngo Gonzalo Garcia nivyo n'umukinyi mwiza wanashaka yatsinze ibitsindo bitari bike atsindira equipe novuga muri Mondial de Club ariko ngo magaruke kuri kakano kavuga ngo uwitwa Xabi Alonso muri entraînement yari yavuze neza aravuga ngo nkeneshe ukoresha imikinisha kuri 2 squat 4D cyangwa novuga ngo 4-3-3 no kuvuga ngo 4D yakinisha novuga ngo abakinyi bashobora kuba ari bajya ba defenseur akaroro dufate nka Ruvaro Kariasi ukazana Raul Asensio zana no witwa wazukizina novuga ngo ya Antonio Rudiga kuri kabiri uzana Fede Valverde kandi mu uzana Dani Ceballos ukazana Jude Bellingham ukazana novuga ngo n'izina novuga ngo rizu kwizina rya Jude Bellingham yari Jude Bellingham zana witwa novuga ngo azukiza rya Dani Ceballos zana no witwa novuga ngo uno mukinyi azukwiza rya Fede Valverde we rasangwa novuga ngo karakina wanashaka hariya ku rundi ruhande ariko ukazana dufate na Aurier Chouameni hama imbere ukajuza gukinisha novuga ngo baba ngwashaka kuri 2 witwa Vini Junior n'uwitwa Rodrigo mugiye yari yavuze neza ati ndaza kuba nkinisha umukinyi nimero 9 ariko ndiko ndumva neza twabonye witwa novuga ngo Enrique Frizi nawe adakoyinjira mu kibuga ko 77 ariko maze kuba yinjira wanashaka no twabonye equipe itwa Madrid yamipeye imitwe iri kirabugaragara ndavuga tutire naho witwa buriye witwa novuga ngo Xabi Alonso nawe karakoresha imikenyero novuga ngo 4 yakaresha kinisha kuri 2 nawe hari ukuntu wewe yihenze wanashaka nawe witwa Enrique nawe nyene ataza yamaze imisi tarikira akina mugabo bigaragara ko ku munsi ugenda gukina umuntu uvuga ngo urukino ku munsi wejo akatangwa mu bakinyi twashobora kubona igitsindo n'umundi tuzagusanga akiko ratsinda ku igitsindo kanaka ariko naringire neza nkuko mubivuze muravuga neza ati witwa Xabi Alonso n'abakinyi wiwe ko aragerageza bariko barita kandi novuga ngo ibikomeye cyane ariko nengene kuza kuri kano kavuga kati eske ko ku munsi wejo twabonye witwa Rodrigo Goeze nawe aza akina match nziza binagaragara ko no mu nkino zimaze turakihuza equipe itwa Man City equipe itwa Madrid witwa Rodrigo Goez akunda gukarira novuga ngo ino equipe itwa Man City kuko mu nkino ziheruka banashaka amaze gutsinda ishinjiro bushaka kuri 5 eske ku munsi wejo Houston bari babuze witwa Kylian Perote bari batikaje bakinisha kuri 2 witwa Enrique bari babuze n'izina ryitwa nde nako Gonzalo Garcia niwe ko bashaka gukina kuri 9 ubwo muri Madrid ubwo niho bageze ko uwitwa Rodrigo Goeze nawe yo bakiye 11 baza baratangura ko twarabonye nitwa Pepe Guardiola avuga ngo
negereye izina rya Rodrigo Goes ndamubwira nti uri umukinyi w'igitangaza uri umukinyi adasanzwe ese ku munsi w'ejo Rodrigo Goes Houston uravye match karakina ubwo ko twumvise tunagira ko nashaka ivya XABI ALONSO ubwo muri Madrid ntibageze ko tushaka twubona ngo Rodrigo Goes nawe urabe mu bakinyi 11 kandi ukaraguma wihatira kuri nimero 11 ahubwo ja kuri ya nimero 7 wari umaze ibisi kurakinamwo hama twubake equipe itwa Madrid uruza gusanga Rodrigo Goes kuri nimero 7 Vini kuri nimero 11 hama nakuwitwa novuga ngo iza rya Kylian Mbappé kuri nimero 9 ubwo bagize ubusatirizi Rodrigo nubwo niyo ya akonvese ko ari umwe mu bakintu vuba badasanzwe bokina kuri nimero 7 kandi bakabikinamo neza niyo ko tuvuga mu minsi tuvuga tuti nino equipe itwa Madrid bivuga ko Manchester United yarondera utwa Rodrigo Goes bivanye n'iceza kata ku munsi w'ejo yibaje mu bakinyi 11 cyangwa mu bakinyi barizerwa muri equipe itwa Madrid yuko twanabonye wanashaka na Rodrigo Goes gikuba ata kuyambira witwa novuga ngo XABI ALONSO numaje kugaruka ko wanashaka mu byo vyakora vugwa ku vya XABI ALONSO Rodrigo mu bakinyi 11 ntiyo baza kuba yisangamo nizera yuko Rodrigo Goes kuyisanga mu bakinyi 11 canke kutisangamo ibyo zose ni decision za XABI ALONSO ariko twe ku bwacu twe turaba umupira canke twe tuzi Real Madrid tubona Rodrigo Goes mu bakinyi batangura 11 ategezwa kubamo ubundi nawe kanatsinda Real Madrid ifise effective canke ifise squad ishobora kuyifasha gutwara ivyo bintu byose bishoboka ukaca wigaruka ikibaza ati mbeba Real Madrid tuzi ifise Mbappé ifise Vini ifise Rodrigo ifise Jude Bellingham ndetse nandi bagiye baragugwa kugira ngo baze gufasha no mugore Real Madrid bigenda gute kugira ngo ntisange mu mwanya mwiza bigenda gute kugira ngo inanibwe no gutsinda imigwi ya Elche ndetse n'izindi ubona nkaho ni imigwi bayisanzwe itoshobora kunaniza umugore Real Madrid ivyo byose ndabitahura ko ari ibintu biva ku ngingo zifatwa n'umumenyereza XABI ALONSO we afise ingingo ziwe ashobora gufata mu mugwi mu gutegura abakinyi 11 batangura canke afise na tactique ziwe akoresha kugira ngo we ubwiwe yumve ko ari zo nziza cyane zoshobora kumuha umusaruro mwiza ariko ubundi Real Madrid tuzi abakinyi ba Real Madrid tuzi n'umugwi ufise abakinyi bashobora gufasha no mugwi kwitwara neza ndetse no gutsinda inkino nyinshi cyane zishoboka no gutwara ibikombe ubundi Real Madrid kugira ngo ntironke umusaruro mwiza ni ingingo zifatwa n'umumenyereza ndetse na tactique zo n'umumenyereza reko bisa muri mu majambo make so no musi gusa ngo Rodrigo surukino gwaraye rukinywe ngo gotuma mbona ko yarakwiye kuja muri 11 batangura ubundi Rodrigo yari umukinyi yarakwiye kuba muri 11 batangura Real Madrid ikibazo nje mbona gisa nikibangamye cyane kuno mugore Real Madrid ni kugeza uno munsi hataraboneka 11 11 de départ beza cyane buno mumenyereza XABI ALONSO azozarakoresha buri gihe uno munsi kwa muzi yuko Federico Valverde ari umukinnyi adategezwa kubura muri 11 batangura hamuka mu mutambatambisha muri ibiharo 2 3 6 8 7 ayo namwe mu makosa mbamo umumenyereza uri kurakora fata umukinyi nimba uvuga ati nzonda muhengeka ngakugira mu musaruro mwiza menya ko ari umukinyi waho hantu nyamba ari nimero 2 de formation yes Rodrigo Goes kuri nimero 2 de formation uramufisa arashobora kubikora ahinduriwe ni kuja mu bubamfu canka kaza mu buryo umva nizo poste n'umuwinga vyanagaragaye aho wanashaka basohoye izina rya sinzi umukinyi basohoye witwa Vini aza gukinira uvuga ngo hagati mu kibuga nako kuri nimero 9 uri kuranyumva ama Rodrigo aza gukina kuri nimero 11 ufise Mastantuno nimero 7 de formation ariko ngo wicaritse Rodrigo Goes hanze ku gatebe Mastantuno ku gatebe uje kuhahengeka Federico Valverde eske urazi ivyo urimo urazi ivyo ugomba gukora urazi ivyo ugomba gushika urazi umugu ugomba kubaka uje muri Real Madrid kugerageza canke bakuzanye bumva ko ushobora kubafasha gutwara ivyo bikombe apana ngo barabe ko vyo kunda canke bitokunda rero mu bisanzwe cike mu majambo make umugore Real Madrid si mubi ngo nuko atabakinyi ufise ahubwo umugore Real Madrid urukuba mubi cyangwa ukunanirwa no kwitwara neza ku bw'ingingo zigenda zirafatwa n'umumenyereza XABI ALONSO bivuze gute rero ingingo yarafashe mu ijoro ryakeye nabonye urutonde yatanguje je kubwa ndise nogwemeje jana kujana kubera yuko je ntahura ko yashobora kurutanguza kubwibura rya bamwe mu bakinyi batagiye kwa ko baragaragara ubundi naho nimba yabikoze akabona ko ari go rutonde gwiza cyane yagiye guhitamo kugira ngo zozararukoresha bishobora kumubera neza mu buzima bwiwe rero kuza nkavuga ati ngo ngiye kumubona Rodrigo Goes mu 11 batangura ivyo vyongora kuvuga kubera yuko ni decision izofatwa n'umumenyereza XABI ALONSO kubwanje iryo joshi ryo ryarari munyeretse ko ashobora kuba mu 11 batangura ahubwo namubonye kuva kera ko ari umwe mu bakinyi beza ashobora gutangura muri 11 mu mugwa Real Madrid so nuko ati kuri Rodrigo ngico mvuga ko no musore w'umunya Brazil n'umwana akiri muto ubona ko muri quartier canke kuba afite talent idasanzwe ko n'umukinyi kuva wanashaka yashika muri equipe ya Real Madrid arakora ibidasanzwe kono
ibiharuro biramuvugira ko rumwe mu bakinnyi cyo gufasha Madrid gutwara ibikombe banashaka bibiri bya Ligue des Champions 2022 gushira ko igikombe batwaye isisezo 2024 n'umukinnyi nakafise mu ruhara kanatsinda no muri equipe nationale umukinnyi batuma ko kaza gatanga byiza muri equipe nationale buri wese cyangwa buri mukinnyi wese ashobora kuza akabantu kuti rejete na tactique zo mumenyereza kanaka ariko manzo karambega umukinnyi niko ndahojeta ndakura ndashaka ku ruhande afise carte zimbize gute mbega no bubi bwiwe naco shaka kuma muri equipe yanje uno musore narakigarutse ko kenshi navuga ngo rimwe na rimwe dushaka kuba twibaza ngo ni Rodrigo mubi ahubwo n'umunyereza akaratahura mbega Rodrigo no mu vyaziki nk'umusaruro mu kibuga ugiye kuri amazina asanze muri attaque no mu Guardia Madrid bita Vinicius Junior na Kylian Mbappe yaje mu nyuma kamusangayo no kuvuga ngo Mbappe yakoze byinshi muri football no kuvuga ngo ivyo yakoze nk'amateka nimwemerera kwicara kuri bench Vini Junior n'umwe mu bakinyi beza nawe ivyo yakoze akabana ko ati na Vice Ballon d'Or 2024 biri mu bintu byamuvugira ko ari mu bakinyi bigitangaza kuri uno musore bita rero Rodrigo we nka Rodrigo gozi n'izina ryawe ufise muri kasi k'umupira w'amaguru n'ivyo uri kurakora uraza kuba sacrifice wisanga kuri bench wa Real Madrid sivyo rero novuga ngo ino sacrifice yabaye kuno musore w'umunya Brazil bita Rodrigo ntibikuraho ubushobozi cyanye karite z'umukinyi afise yifisemo indani muri we nukubwo arashoboye hari byashoboye ariko kubera ko umumenyereza wewe yipfuza kubaka ibyiwe unangwate muri football cyangwa muri Real Madrid bigatuma no musore ajya kuri bench hari ikintu navuze ku munsi navuga ngo hari abamenyereza batoya batazi ngine abana n'abakinyi banze kuba bubaka ibikome muri mupira w'amaguru muri kasi k'umupira w'amaguru kabana abakinyi beza banze kuba babibihanganga icyo bamaze kubagira ibyo bashikako batazi kubana n'abamenyereza bakiri bato XABI ALONSO avuye muri equipe Bayer Leverkusen amaze gukora amateka mu kumara Bundesliga twaye igikombe atatsinzwe n'urukino na rumwe ana mateka yanditse ariko iyi equipe ya Bayer Leverkusen nimo ma equipe yubaka bivanye n'ivyo umumenyereza yipfuza bakubwira ngo uyipfuza iki tuguha iki wifuza umukinyi inde yo fitinga muri system doje za kugira ngo tuwe kugira ngo ubake equipe ishokuza gukompeta ko ivyo equipe isaba equipe ya Leverkusen sivyo Madrid isaba biratandukanye ko n'wati na niveau y'imigwi iratandukanye kuri Rodrigo uno mukinyi twabonye ama equipe agiye kuba babaza ya Premier League kenshi na kenshi no bwati n'abafana ba Man City nimo mwibagira ivyo bakorewe 2024 ivyo bakoreye kabisa 2022 muri adutunga 2022 uyu musore ni mu bakinyi novuga ngo ubwiwe nawe nyine arivangiye kuva saison igitangura kubera iki uno musore donc haragize haravuga ngo reka mere kuri saison ari kumwe n'umugabo bita Carlo Ancelotti yarabonye ko uno musore bita no musore bita Rodrigo bitagiye koroha kubera ko amazina yinjiye muri effectif y'uha Kylian Mbappe bigiye ko mugoro buryo mukinisha ku ruhande rumwe aramubwira ngo we Rodrigo ngiye gukinisha nka nimero 9 Rodrigo agenda aridoga avuga ngo je sinkene gukina ku nimero 9 nkene gukina ku ruhande kwa nimero 7 ariko raba nimero 7 iri konde nako nimero 11 iri konde iri ku musore ta Vinicius Junior cyane uwo Vini byamaze kwakora muri football ntimwemera kumusha kuri bench hari ibintu yakumaze kwa yubaka muri karire mu mupira maguru y'inkize ndimuvugira nabona n'abanyabafana ariko bino equipe itwara Madrid nyuma y'urukino runarangiye ukinyamakuru uvuga ngo yereshinga ito TV baje baravuga ati ego Zaberos wakinvye wakinye kandi wanashaka twasinze umugabo hari ukuntu tutoshobora kuba tuvuga ngo vyose vyabaye kuriya ariko aravuga ngo nta kuntu na kumwe izina rya Vini Junior yari kurangiza urukino kungo yakinye match itari nziza ku mugoro wejo ni naco ndakubwira ati rero hari igihe umenyereza gufata decision kuvuga ngo hari umukinyi mwiza mfise muri equipe afise izina y'ibintu yubatse ariko arama vyiza mu mugwi reka mfate decision kumushyira hanze kuri bench sibyo ariko nkini cyo mukinyi mbona ko ariko arama vyiza ubunyene bujye hari ikintu bakona kuvuga ngo hari icyo bita forme z'umukinyi forme agituere Paul neza hariho forme yakahise na forme y'ubutuvugana mbega umukinyi butuvugana yifashe gutagaze gutse mu buryo bwo gutanga umusaruro mu kibuga mbega kandi amavyiza mbega Vinicius Junior ko umwaka wese ari mwiza numa kandi mwiza ariko amavyiza twemeye ntabwo ari mwiza si mwiza na gato ko yeje kujena urukino rwa 15 atazi kuronka itsindo neza cyane muri cyo gihe kuri Rodrigo rero
ko Rodrigo mbona ko ari umwe mu bakinyi yagonzwe n'izina afise nuko atagonzwe n'ubushobozi afise mu kibuga ni gute no mukinisha mu kibuga ndi kuri kukiniko ndavuga ku cyerekero Rodrigo ko yivangiye kuri Karo Ancelotti amaze kuba amubwira ngo ndakinisha nka nimero 9 Rodrigo akavuga ngo desi cyakira ku nimero 9 cyakina ku nimero 11 akasanga mu bakinyi beza nka Vini Junior bimugonga kuba ato kukereka Vini Junior Rodrigo nawe avuga ngo nkine gukina hari ahantu uno mugarara baravuga ngo nzokinisha ku nimero 7 Mbappe ndamwatakisha Rodrigo ubona ko atangura kuba ari wa mukinyi yivangira mu mutwe kuba kubwira ngo football kinirwa mu mutwe iri au niveau no kwati psychologique gusumba no ngo physique irakora ko na niveau psychologique iteza kubikomeye cyane biza kurangira mukinyi yivangiye nawe itangura kuba ari kibazo hagati ya Ancelotti no musore bita Rodrigo ariko kubera ko Ancelotti azi kugira abana bakiri bato nk'abari akavuga ngo ndakuzwe Rodrigo kuva kikuzana muri Madrid ariko ndaza kumenya ndagukinisha ngenda kukuyenga kugira ngo uze kubandanyukira muri no equipe Rodrigo arakina muri Madrid ariko ubona ko ari umukinnyi atishimiye gukina hari hana karakina siko ariko nanaguciriyemo bwana Robert ubundi witwa Rodrigo Goes hari kintu uvuze gikomeje hakivuga ngo arivangira buriye Rodrigo Goes waje bisigura neza kandi niko biri wanashaka uno munsi bamwatakine kuri nimero 11 ariko nimero 11 ikinamo wita izina gitwa nde Vini Junior kandi riramuruta avyemere cyangwa abihakana riramuruta nimero 9 wewe barakuzanye uravyasa nimero 7 waraje urakina kandi watwaye ibikombe ukina kuri ya nimero uno munsi urabonye ko haje amazina ashaka kurabi Vini Junior muri kumwe kiri amapero muri kumwe muga ya nimero 7 novuga ngo nayo nyene ucuya sigura ko je ubugane nawe ko ndavyumva ni izina rya Rodrigo Goes nawe nyene nimba bakora mwicarika nawe ifise mu ruhara rutari ruto kuko afite poste zirenga 3 zo kuri attaque ishobora kandi akakina neza cyane ubisigura neza nabwo ngo inimero 11 uhasanze umwe mu beza isi mupira maguru itunze nibona ashaka no kuri iyo poste ari mu bambere beza niko bimeze Vini Junior ku nimero 9 bagusize kugira ngo haze kwa izo rotation kuri Vini Junior na wewe ariko we Rodrigo kubera ko wifuza gukina ku numero 11 kwa Vini Junior uri kuri vangira birabirase kwanga bakuze ku nimero 7 hamwe waba mwiza 2022 hatwara igikombe cya UEFA Champions League unahatsindimwe imigwi ikomeye nka Man City indi migwi komakomeye gikuba ikora mu jisho ariko Rodrigo uravuze ngo jewe nkene gukina ku nimero 7 ukibaza mbe Rodrigo office zari rimeze gute office ibikorwa bingana kugira ngo uze kucereka Vini Junior ku gatebe nuvuga ngo umusore bita Rodrigo haragezaho nawe ayibwiza ukavuga ngo ndabizi ko izina ryanje Rodrigo ritanyemerera kwicereka Vini Junior tuvuka hamwe turabanya Brazil twese ariko aransumbya izina asumbye niko amaze gukora muri no Real Madrid mbiga ko bamaye opportunity akajyo ko gukina ku numero 7 si cyo gihe cyo kuvuga ngo ngiye gutangura kuba concentre ku mugwara de Madrid n'inkino zawo hakonje kuba mvuga ngo ngiye ko concentre no kugwana kugira ngo ndondere kibanza ntanshobora kuronka kuko no kubwiza ukuri nabitanga kugira ngo urugero rwa Rodrigo si rubi na gato ahubwo tureke natwo kwinjirira ku mumenyereza uvuga ngo umumenyereza ubita Xabi Alonso nawe ngo hari amakosa karakora ariko na Rodrigo turembega kuva 2024 ariko n'ubwo bita Carlo Ancelotti nta makosa akoze kwivangira akavuga ngo nkene nimero 7 sinkene nimero 9 sinkene nimero nkene nimero 11 mara dutunga sinkene nimero 9 sinkene na nimero 7 kandi ko tuzi ko nimero 7 yakinye ko sizo 2022 twa gikombe ari kumwe na Karim Mustafa Benzema na Vini Junior batanze byiza oya none ntaguciriyemwo witwa Rodrigo Goes imisi yose yakinye yaba 2022 2024 akina kuri nimero 7 yakina neza twemeranya neza uko niko kuri kwari neza cyane ese no mu icyo gihe rero uno musore aragezeho avuga ngo ndi Rodrigo ndumwana kiri mu myaka 24 ndiko ndabona mu nzira 2026 tugiye kubitangura sinzi kunda muri Madrid katuzi ko muri mondial rimwe rimwe nuko umunyereza ari Carlo Ancelotti amuze muri equipe ya Brazil no muri equipe ya Real Madrid ashaka kutuma ko kubera iki ashaka kuvuga ngo wa musore we nturi kurakina ntukora umwanya gukina mfise Sevao ari karakina hadi muri equipe ya Chelsea Blues ndeza ko namukinisha wenda kwicarike hamana atakishe Vinicius Junior mfise Rafinha muri FC Barcelona ameze neza nshobora kubona no kwicarika ntukine mfise andi bakimwe gatandukanye nka bari Chelsea muri equipe ya Tottenham Hotspur kwanza batsinda ibitsindo muri ico gihe Rodrigo muri Madrid nturi kurakina rero muri ico gihe isange ku ntebe basubirira abandi cyangwa se nagutumeko mbega Rodrigo ubwa wifuza iki wifuza kudakina mondial cyangwa wifuza ko uburi umukinyi uza gufropinga ko kugira ngo ntawe bench yereye nta nuwe yigeze idugiriza niva kumusubiza inyuma ndavuga ngo rero kurande rwanje rero wajikado cyiza cyane n'umukinyi yabwiriza ko ari mu kibuga ko hari byinshi muvugira ko ari umukinyi mwiza ariko nawe ubwiwe abwiriza kwibwiza ukora kamya ko ari umukinyi ari muri equipe nkuru nka Madrid equipe musumba kari kamusumba byose akanibwiza ukuri ko muri no muri attack abakinyi bahanganiye poste
bamusumbye izina akamusumbya n'ibikorwa ndavuga kinene Mbappe no bita Vinicius Junior icyo kizomufasha kwa Rodrigo kwibwiza ukuri nka Rodrigo akamenya ko gukora akara visa kuvyo yifuza gushika ko bisumba gukora avuga ngo nkeneye ibi utabikoze ntibikunda. nuko kabisa bimeze kwitwana uvuga ngo Rodrigo Goez kugeza muri kino gino uvuga ngo ariko aragerageza kuba yanakinyeyo nashaka navuga ngo match idasanzwe ku mugoroba wejo ariko imbere ko tujenjira wanashaka kuvyaza Biarosa nawe uvuga ngo ibiko bivugwa ko inyuma yo kuba anakinye match ku munsi we turavuga n'amajambo uvuga yanavuze tunavuge namo bagijambo uvuga yabakibamwe n'aba bino equipe yitwa Madrid banavuze bava kwitwa Biarosa nari ngene duce gato cyane kuri yo defense ya equipe yitwa Madrid yarugizwe n'uwitwa yitwa Raul Sesio izina yariswe n'uwitwa nde Anthony Rodrigo yakono witwa Alvaro Carlos ku mugare nkeneye muri axe ubundi match igitangura twaravuze witwa Raul Sesio n'uwitwa Anthony Rodrigo kuri babakino uvuga ngo bose basangwe bagize iki bafise no uvuga ngo nkaje no uvuga ngo isangwe imeze cyo kimwe nari nkeneye imbere ko tuba twinjira hano hantu basi kuno munsi defense ya Raul Sesio Anthony Rodrigo cyane cyane tuduga kwitwa Anthony Rodrigo yanakoze nikosa ryo ku munsi wejo abantu bariko baravuga ngo ikosa wakoze ku munsi wejo ryo gukwega umukinyi nka Erling Haaland ryari kosa dashobora kurikora kogwa wanashaka ati yawe muri equipe ya Barcelona wanakoze n'amakosa asa nayo bazina nk'aba Ronaldo Araujo wanakoze muri equipe ya Barcelona ko tubona mengo izina rya Anthony Rudiger naryo nyene ryakoze vyiza rikarikora mu Budagi rikakora wanashaka muri equipe twaje de Bruze ko mengo Rudiger nawe mengo hari contribution yo gutuma equipe itwara Madrid ku munsi weje isindwa eske Anthony Rudiger nawe warabonye muri ijoro rirarangiye Houston ubwo Rudiger nawe ntariko aragenda herengetera tuvuga tuti Rudiger karavuga ashaka kuguma muri equipe itwara Madrid mugabo kana Rudiger nawe urugero rwiwe uko buce uko bwira urugero rwiwe genda runakoroka Rudiger Raul Sesio ku munsi wejo ino defense wariwe gute ko twanye n'arashaka witwara Raul Sesio we nagerageje gufata Jeremy Doku natamufashe ko bikwiriye ino defense Houston yo kumugoro wejo unagenda unavugana n'uwitwa Anthony Rudiger wewe ivyiwe twifata mu nzira zimeze gute mu bisanzwe Anthony Rudiger wa Real Madrid nivyo mumwe mu bakinyabwi yagize ivyashikana ko n'umugore wa Real Madrid yaranawufashije mu masizo arenganye agira ivyo akoze mu gufashana cyane cyane n'umugore wa Real Madrid nivyo yavuye mu migwi ya Chelsea de Blues mu Budagi hose n'umukinyi mwiza ngenderwa ko cyane mu defenseur dushingiye ku ikosa yakoze ryo mwijoro sivyo vyonyene vyo hava bituma tuza kumukritika ngo no defenseur mubi ngo canke gwikiniki ariko nivyo tuje tugashinga kubijanye n'imyaka catura aba football moderne imyaka 32 hariya asa n'uri ku musozo wa karere iwe mu mugwera ya Madrid kanatsindana cyane cyane muri no mwana mahiganwa akomeye cyane ko agera kuri 5 ku mugabane wa Buraya twaje turaba n'umugwara ya Madrid numwe mu migwi iyo umaze kugira mu myaka 30 badakunze cyane kuba baguha amasezerano nubwo bishika bakaguha amasezerano ni kenshi batakurenza amasezerano y'umwaka umwe rero Anthony Rudiger kukosa yakoze ryo gukwega Erling Brot Haaland numwe mu bakinyi novuga atatinyise cyane mu ruhande rwa Manchester City bigusaba yuko muguma hafi mugumako bigusaba kutamuha umwanya wo guhema kuko umwanya wo guhema we uvyaza umusaruro umuhaye guhema uvyaza umusaruro nivyo novuga ati rero Anthony Rudiger yagerageje gukora rero kuza kubikora kwiwe yabisizemo akaerere biza gutuma atanga penalty ku ruhande rwa Real Madrid kanatsinda nimba twarabonye mu mwaka uheze mu myaka yahera Real Madrid yo korahura n'umugwa wa Manchester City byari bigoranye cyane kubona Erling Brot Haaland aho hose byari bigoranye kubera yuko yaba fisi Anthony Rudiger mufata kandi ubujya amufatamwe ni bujya nyine uretse rero ko ku munsi wejo hagiye ko mwaka erere aza gukoza penalty ku ruhande rwabo biza kurangira iyo penalty ari yibaye igitsindo c'insinzi bagiye gutsindwa n'umugwa wa Manchester City ubundi rero Jesse noja kumujije cyangwa kumucira urubanza kuri nya penalty yashoye kugaragara ku rukino rwejo se ibintu akunze gukora kenshi ngo ibintu kunze kubona ngo vyisubiza nkuko tubimenyere kuri Ronaldo Araujo we yabikoze kuri ndavuga kuri Paris Saint-Germain yongera kandi arazarabikora kuri za Inter de Milan yongera kandi arazarabikora kuri izi match za Chelsea de Blues urumva aho umuntu nk'uyo ku magara rendezvous yabakenewe ko ashobora kuza gufasha ugasanga niho aguma koza ama action ashobora kuba ibibazo cyane ku mugwi wa Karakinira uwo biroroshe cyane kuza kumucira urubanza cyane kugira ico muvuze ko kumukomanta ko ariko kuri Anthony Rudiger novuga ati niho bikimuba ko bimubaye ko rimwe ariko
nubwo novuga ati niho bikumuba ko byogora cyane ko tuza kumucira urubanza cyane kumuvuga ko cyane ariko ubundi urugero rwiwe rusa n'ugwagabanutse kandi ndarushingira cyane nshingiye ku myaka amaze kubagera ku muvuduko se wawundi nyine dusa tumumenyeranye uno munsi hari ba nimero 9 banyaruka birukanga cyane ubona ko bigoye cyane ko Rodrigo yoza kabafata nkuko yaragifise utubaraga kiri muri za Chelsea do Blues rero kubganje rero nta kosa rire no mutora ko nubwo yakojeje penalty nivyo byarashitse ariko byashitse mu buryo wana ko akagerageza kuzibira no Erling Brote harandi nta mu mwanya wo guhema kugira ngo ataza kubatsinda burya none umukinya aratinyitse cyane ku bintu vy'imitwe rero je kubganje nta kosa numva ko no mutora kuri ni cyane Antonio Rodrigo uretse yuko ico noza nk'umuvuga ko na cyane cyane kuri no mugore wa Madrid hari hageze yaho bamurekura akagenda imyaka 32 akavuduko sikirenga utubaraga sikirenga rero kuza kumva yuko no muri sezo iza ko ushobora kugufatira abakinyi bari kuri Caribbean abasatirizi bari kuri Caribbean nk'aba ba Erling Brote Haaland bakomakome mwe no kubiruka abanyaruka biba bigoye cyane tujya rero neza kuitwa novuga ngo azi ku izina rya XABI Alonso imbere ko twinjira kwitwa XABI Alonso tuba tuvuge banashaka amajambo yavuze inyuma y'urukino batsindwa n'ino kipe yitwa Manchester City ego XABI Alonso niwe yagikwe karabazwa amajambo novuga ngo bamubaza kuvye ko biraba bivaye n'urukino rwo ruraba bamubaza ku bakintu uvuga ngo ko bamushigikiye bivaye n'urukino banakinye n'ibitandukanye aravuga ngo yego numva ashigikiwe n'abakinyi banje ekipe yagwanye gushika ku kanyuma wirengagije ibintu bibi turiko turacamwo nko kumara igihe kirekire tutariko tutsinda hamwe n'imvune iyi ni misaro novuga ngo mibi canke iyi niwo amalizitano bagatameze neza ameza mabi izorangira ikintu cyose kirafise iherezo mu buzima ati mu gihe Kylian Mbappe atari mu kibuga turamukumbura buri iyo Kylian Mbappe atari mu kibuga biragaragara ko muri equipe yitwa Madrid tuba tubuze ikintu gikomeye cyane ati twarose uburyo bwishi bwo gusinda ati haracari kare kugira tumenye nimba Kylian Mbappe azoba hari canke atazoba hari imbere ya equipe ya Deportivo Alaves ukuvuga ngo witwa XABI Alonso vyavuze ku munsi aravuga yuko abakinyi biwe bamushigikiye kugeza muri kano kanya bamubwira batuti wowe XABI Alonso tuko turagwanira gushaka ku kanyuma aravuga ati nimba ko turabona mu musaho utari kuragenda neza nuko muri equipe yitwa Madrid hari ukuntu uvuga ngo turi mu bihe bibi ikirenze kuri ivyo navyo nuko dufise wanashaka n'imvune muri equipe yitwa Real Madrid eko ikintu nari nkeneye abakinyi bitwa ba Real Madrid bababaje ibintu bitandukanye baramuvuga ati inyuma y'urukino baravuga ati bahire nk'uwitwa wanashaka abazaye ba Rodrigo gozo baravuga ati Rodrigo ne yavuze ati dushigikiye XABI Alonso 100% turi kumwe nawe arongera avuga ati nakuwitwa Raul Aseso yaraza aravuga ati turi kumwe na XABI Alonso kugeza ku rupfu yongera aragaruka aravuga ati XABI Alonso siwe mu munyamakosa twese tubifizemwo uruhara Tibokuru twanyengera aragaruka aravuga ati ntabwo tubona ko runo rukino rwari rwo kugupima XABI Alonso ekada twese turi nyuma yiwe arakoze cyane yavuze neza sigoro kino kumupima Jude Bellingham aravuga ati turashigikiye bimwe by'imva mutima umumereza yitwa XABI Alonso ati kandi fitanye mubano mwiza n'uwitwa XABI Alonso aya majambo nako ndavuga nari nkeneye neza nako badukurikirana bumve ivyo yitwa XABI Alonso karavuga bumve kandi abakiyi batandukanye bino equipe yitwa Madrid beko ravuga shirako kandi nabo bafana b'ikipe yitwa Madrid barabona yuko nashaka XABI Alonso yoshaka kuba muri equipe yitwa Madrid ego ikibazo mfise ko no munsi witwa Debokuru twano yavuze neza aravuga ngo sigoro kino gupima XABI Alonso ese kuno munsi ko twumvise equipe yitwa Madrid yamaze kuvuga ngo XABI Alonso ntabwo agiye kuba ari karava muri equipe yitwa Madrid atabwo XABI Alonso arabandanya amenyeza equipe yitwa Madrid kazo mfise Robert kiravuga ngo ego mbega XABI Alonso cyari cyo giye cyo gushobora kuvuga ko XABI Alonso yogwa muri equipe yitwa Madrid kubgawe kuko twabigarutse turavuga XABI Alonso amakosa akora turavuga ibitandukanye ariko twisunze urukino rwo ku munsi w'ejo eske XABI Alonso tuba cyo gice guma muri equipe yitwa Madrid canke buno buyobozi bwa Real Madrid usanga urongo n'uwitwa Florentino Perez bwagombe gukora ikintu cyo gupendeyereya muri meza XABI Alonso kubgawe XABI Alonso
yarakwiye kuguma muri equipe yitwa Real Madrid canke cyo gihe uvuga ngo Xabi Alonso usohoka muri equipe yitwa Real Madrid. Reka bakubwira ngo umuhini mushisha ngo tera amabavu. Nicyo ubona umugano w'ikirundi. Yego. Uyu mugabo yava muri equipe ya Leverkusen aza muri equipe ya Madrid. Atafata umuhini wisuka mushasha no yamutiye amabavu. Abasore kuvuga ivyo ngo Xabi nje nkunzi cyambo rya Thibaut Courtois ati ino match Man City yo match yo kumupimira ko nka Xabi Alonso. Tumvikana ko urugero rwitumaze ko turubona. Buri wese yarubonye. Sumenyereza gitangaza muri tactique. Cyane. Hari abantu bashaka kwivangira muri bo bagasanga bagiye kubacangacanga ibintu babwirizwa kuba bikora mu buryo equipe bikoramwo bakaronka umusaruro. Mekereza mi kinarakunda Ancelotti. Ancelotti yatanga liberté kuri mukinyi wese akabwira ngo uri Vinicius Junior uri umukinyi mwiza genda ube nka Vinicius Junior. Ibindi ndaza ko ndabihindura ereka umumenyereza abereye ajya kuri bande touche. Ubwa mbere kurusha imimenyerezo ijanye n'urukino ngene baruteguye. Icyo ni cyambere. Icya kabiri tegura aba 11 beza batangura mu kibuga bazo gumusaruro. Icya gatatu menya ukuntu uza kurondera igitsinda mu gihe bagiye batanguje 11 mu kibuga vyagikuba vyanga. Icya kane menya ngene uza kubudefanda igihe bagutsinze igitsindo